Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya mudukurikirana muherereye muri Afrika, muri Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, abari muri Nigeria, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzova uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu rero agezweko muri kano kanya, reka tuyatangurire mu gisata ca politike. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arabandanya gukora impinduka zikomakomeye cane. Turaza kubabwira abashikiranganji bahinduwe, ikindi kandi tuza kubabwira nuko inama nshingamateka yaraye itumweko ubutarariye. Babategetse ko uyu munsi kw'igenekerezo rya 10 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024 bagomba kwitaba inama. Ibikorwa vy'inama nshingamateka giturumbuka ku isaha isa 9, aho rero baza kugira ivyo baganirako canke bavuga ko bamwe batanguye kuvuga ko umushikiranganji wa mbere yoba agiye gukomborwa, bico leta yose ikirukanwa igakomborwa, kandi bakavuga ko ngo niba atari umushikiranganji wa mbere yoba agira yirukanwe, icegera ca mbere Prosper Bazombanza yoba agiye gukurwa, canke umukuru w'igisirikari c'ingabo z'u Burundi uyu ni General Prime Niyongabo ninde atahiwe. Vyose turabibabwira muri aya makuru twabatororokanirije. Naho umugambwe CNL kandi abashingamateka baryoboka Agathon baraye bagiye kumuramutsa iwiwe, aho bari bagiye kumukeza kuba yaribarutse canke barabonye ikibondo. Ico kibondo Agathon akaba yaragihaye izina citwa Nzanyintsinzi. Nzanyintsinzi birafise ico bisiguye kuri Agathon hamwe n'inyankamugayo za CNL ndetse no ku gihugu cose muri rusangi. Benshi baravuga ko rero Agathon kino arico gihe co gutsinda akaja ku ntebe y'ubutegetsi, kandi benshi baragiye babihanura ko ari we agomba gutwara igihugu c'u Burundi vyanka bikunda. Ubwaheze yaribwe amatora, nawe izina yahaye ikibondo Nzanyintsinzi bikaba bifise ico bisiguye. Ntuze uje kure idonido ry'aya makuru, ni mukanya isase tubabwira n'ayandi twabatororokanirije. Nk'uko nari mpejeje kubikubwira rero, reka aya makuru yacu tuyatangurire mu gisata ca politike nyene, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abandanya kubogoza benshi mu nzego zitandukanye. Ubu noneho yabogoje umushikiranganji w'ikigega ca leta yari asanzwe ari Audace Niyonzima. Uyu yabogojwe asubirizwa na Nestor Ntahontuye. Uyu Audace Niyonzima nawe yari yagiye muri aya mabanga asubiriye Domitira Ndihokubwayo. Uyu niwe yari yakoreye mu ngata. Uyu muri kino gihe c'imyaka 4 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, muri ubu bushikiranganji amaze kugenamwo abashikiranganji
abashikiranganji bane bose batandukanye. Ibiboneka ko abashikiranganji baja muri uyo mwanya canke muri ico kibanza bajamwo bagiye gusahura, atana hamwe vyigeze bitungana. Inzego zitandukanye, ibisata bitandukanye bijejwe ubutunzi birabandanya kunyonya, kwiba, gusahura itunga ry'igihugu nk'uko biriko biragenda bivugwa. Ibintu birabandanya gukomera cane, ibintu ntibiza koroha na gatoya, aho rero kuri ubu ngubu ibikorwa biriko biragenda bikorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, umukuru w'igihugu nawe abona ko ubutunzi bugeze ahatemba. Kuri ubu ngubu ngo inzego zose ariko arazisubiriza, ico agiye gukora ni ukuzamura itunga ry'igihugu c'u Burundi biboneka ko ryazahaye. Azanye umushikiranganji Nestori Ntahontuye, benshi baravuga ko n'ubundi uwazanye nawe yahora muri ibisata nk'ivyo vy'ubutunzi, kandi ko n'ubundi babona ko ata kintu agiye kuza guhindura muri kino gihe. Ubu bushikiranganji bw'ikigega ca leta rero bikaboneka ko ari ryo fatiro ry'igihugu, kuko ngo ibikorwa vyose bikorwa bivanye n'itunga ubutunzi igihugu gifise. Umushikiranganji atavyitayeho, ico gihe itunga ry'igihugu rirasinzikara rigasubira inyuma. Ese Ntahontuye Nestori nawe yoba aje gusahura nk'uko biboneka ko abandi bashikiranganji nabo bagiye basahura itunga ry'igihugu, ikigega ca leta bakaba bagisize kigaragara umweru dede kera? Ivyo vyose reka tubitege amaso tuzorabe ukungene uyu mushikiranganji yoba agiye kwijukira ivy'ubutunzi bw'igihugu cacu c'u Burundi. Tuvuye kuri iyi nkuru kandi turacari muri politike, igisata ca politike, abashingamateka baraye batumweko, buri wese yaraye aronkejwe canke aronse ubutumwa muri telefone yiwe ngendanwa bumuhamagara ko agomba kwitaba ibikorwa vy'inama nshingamateka kw'isaha y'isa 9 z'igicamunsi ngaha kuri iri genekerezo rya 10 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024. Ni mu gihe atabikorwa vy'inama nshingamateka vyari bitegekanijwe kuri iri genekerezo, baciye bahamagazwa giturumbuka. Benshi batangiye kunuganuga abategetsi, umwe muri bo ashobora kwirukanwa. Umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika ashobora kuba agiye gukomborwa, canke se uyundi ariko aranuganurwa n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosperi Bazombanza, yoba azira ikiwe? Uyundi anugwanugwa ni Generali Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, nawe arazira iki? Uyu Generali Prime Niyongabo abenshi mwagiye mwurumviriza amakuru yagiye araja hanze, boba bari bateguye gutembagaza ubutegetsi, kandi ko umugambi wo gutembagaza ubutegetsi n'ubu ugihari utari wahera, kuko ngo barashaka gukura Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye nawe ku makuru akura mu iperereza ry'u Burundi, ubutasi service de renseignement y'igihugu cacu c'u Burundi, biraboneka ko iriko irakora cane, ikorera umukuru w'igihugu. Ata makuru yo kumutembagaza aja gutegurwa ngabure kuyaronka, harimwo abagambanyi benshi. General Prime Niyongabo nawe n'umwe mu bagambanyi bakomeye cane batumye kudeta yo mu mwaka w'ibihumbi 2015 idashikwako. Iyi
kudeta yari yateguwe na General Major Godefroid Niyombare, ariko vyaraciye bimuta kw'amazi kuko General Prime Niyongabo ico gihe yaragambanye atanga amakuru yose y'ukungene umugambi wari wifashe, abagomba gutanga ubufasha bw'ibikoresho aho bagomba kubigeza no kubishikana ntibaciye babijanayo, baciye bagambana kw'itegeko rya General Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu y'ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza, baciye bagurizamwo iyo kudeta yari yateguwe nyene na General Major Godefroid Niyombare. Ivyo vyose rero Prime Niyongabo nawe ngakaba abona ko agomba gukura buno butegetsi, arabona ko yihenze ico gihe abaciye bafata ubutegetsi naho bamudugije mu mapeti bakamuha ibibanza bikomakomeye cane, ariko abanyagihugu benshi bariko baramusaba ko ubutegetsi atwarira igisirikari cabwo biboneka ko buriko buranyonya bukica kandi igihugu, kandi nk'umusirikari yarahiriye kurinda igihugu c'u Burundi n'abarundi. Ivyo rero ngo baramusaba gutembagaza ubutegetsi. Evariste Ndayishimiye arabona ko uwo mugambi umwanya n'umwanya ushobora gushoboka canke gukunda, aratangura guhindura zimwe mu nzego, bamwe abavana mu bibanza iki n'iki abashira mu bindi bibanza. Kuri kino gihe rero ibintu biraboneka ko umwanya n'umwanya nyine umwe muri abo bagabo ashobora gukurwa. Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika nawe aranugwanugwa ko ashobora kwirukanwa, ko uyu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi nawe yoba yari awufise ko amakuru, ariko ayo makuru akaba atarayashikanye kwa Evaristo Ndayishimiye. Ivyo bikaba biteye amakenga akomakomeye cane kuri buno butegetsi ko nawe ashobora gukugwa, kandi ko ikindi azira abashikiranganji bajejwe ubushikiranganji bugiye butandukanye biboneka ko muri ubwo bushikiranganji batariko barakora neza mu bisata vyabo canke ibisata bimwe bimwe vyegukira ubushikiranganji ubu n'ubu. Akaba Ndayishimiye yipfuza kuba yahindura leta, iyo leta yohinduka canke umushikiranganji wa mbere yohinduka, yokurwa na leta yoca ihinduka, naho bamwe mu bashikiranganji bashobora kugaruka muri iyo leta nshasha yoba igiye guhinduka. Bwoba ari ubugira kabiri kuri manda imwe Evaristo Ndayishimiye mu myaka 4 amaze ku butegetsi yoba agiye guhindura leta, inyuma yaho yayihinduye ubwo yakura wari umushikiranganji wiwe wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni, bikamuta ko amazi agacaja no kumupfunga mw'ibohero. Kuri ubu yoba agiye gukura Ndakugarika. Ese Prosper Bazombanza we yoba ariko arazira iki? Nawe umugambi wo gutembagaza ubutegetsi benshi ngo bo bariwo bariko barazira. Ivyo vyose ni biriko biranugwanugwa, hategekanijwe kumviriza ikiri buze kuvugwa muri ivyo bikorwa vy'inama nshingamateka, ico iri buze kwemeza muri kuri iri genekerezo rya 10 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024. Tuvuye kuri iyo nkuru reka tunyarukire mu mugambwe CNL inyankamugayo igisata kiyoboka Agathon-Rwasa. Abashinga amateka basanzwe bayoboka uyu Mutama Agathon-Rwasa bakaba baciye baja kumuraba iwe muhira Ikiriri aho atuye, bagiye kumukeza ku kibondo aheruka kuronka iwe muhira. Ico kibondo bakaba baragihaye izina rya Nzanyintsinzi. Iryo zina byonyine kuryumviriza n'ibihe turimwo vy'imyiyamamazo
n'ukungene Agathon ari mu mahiganwa yo kugira arabe ko yozoba umushingamateka nyuma akaniyamamariza kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ico kibondo yagihaye izina rya Nzanyintsinzi, biboneka ko uyu mwana ari uw'amateka, ari uw'akarorero. Ico kibondo gifise vyinshi gisiguye. Abo bashingamateka baciye bitwaza n'akabaruwa nyene Murantunga akabahasha ko guceza uyu muryango wa Agathon Rwasa. Agathon Rwasa ni honorable ariko arahigana cane kugira ngo aronke uburenganzira bwo kuja kwitoza, na cane cane ko yari yarakumiriwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kandi na CNL nyakuri itwagwa na Nestor Girukishaka. Mu ntonde batanze bujujemwo imbonerakure, yewe Agathon Rwasa ntiyari yigeze ashigwa kuri izo ntonde zatanzwe na Nestor Girukishaka. Amakuru yacu tubaye turayabangiriye ngaha. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza wofyonda subscribe, niba ukoresha urwo rurimi ukaba utari wafyondako, canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe, kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, naho ubutaha.